hano aravuze kugira ibintu byumye bihemburwa n'imvura. Hanyuma rero w'amajambo abe nk'uko imvura y'akajogoteri igwa kumerera kandi nk'iy'akavuvu yigwa ku bwatsi kuko ngira namamaze izina ry'Uhoraho. Enda nimwature Imana yacu dufise icyubahiro gikomeye, icyo gitandara igikorwa ciwe nagahore kandi inzira ziwe zose ziragororotse. N'Imana yo kwizigirwa, itarimwo kugabitanya, iroranya kandi y'inyakuri. Niyo yatumye dukoranira hano, tumaze umwaka. Ariko iyi ndirimbo ya Mose nazo na igiti yanjye ndakwifuriza nawe indirimbo ngo uyiririmbe. Haleluya. Wazuwe nakurivura, wazuwe niwumve. Haleluya. Ikorana igishengero ikoranira hano rivamo imvura y'akajogoteri. Haleluya. Iva ku byacu byumye, imvura y'akajogoteri iva ku byacu bitarembagana. N'igikwiye igishengero ry'Imana, ibikoraniro bikoraniye hano, murabyemera? Turi kumwe. Imvura y'intashura igomba gutangurira hano mu ntango z'umwaka. Imana yatugaruye, isengero ry'Imana irapfuye imvura iva mu gitandara. Haleluya. Icyo gitandara igikorwa cyacu n'igitangaza. Haleluya. cyavuyemo amazi abana ba Isirayeli bakanywa, kandi icyo gitandara cyari Yesu. Duhamagara Yesu bawe Sahuri, duhamagara Yesu uti Yesu ndakeneye amazi yo kunywa. Haleluya. Aya mazi n'amazi yera. Amena. Sengere twetahare, abakozi b'Imana dutotahare. Amena. Abungere bacu batotahare. Haleluya. Niba tutabonye hano tumusengere. Amena. Mw'izina rya Yesu rero birasoboka. Egome iyo mvura igwe mu mitima yacu yongere kumeza ibyatsi byari byumye mw'izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Nuko wamburawe nupe wazuwe uri hejuru
ngaya amajambo y'Imana arasitse icyubahiro cy'Imana tubanze tuyerekane mu banyabyaha. Haleluya! Mubaguye mu bapagani mubaje kurorera bakakunda Yesu. Uyu munsi umwami yongera kunishe Imana bayubahe ngo Imana y'icyubahiro. Imana y'icyubahiro igomba icyubahiro cyayo ntitugikabe. Icyubahiro cyayo nagahore iby'Imana ikora nagahore birakomeye. N'abarwayi barakira muri iryo zina n'abarozwe barakira muri uwo mwanya. Dufise uwo mwami akora ibyo byose. Amen. Umuganga mukuru murabyemera? Amen. 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 Haleluya! Yuga Mungu wa mwami kayana kulisa kintu kimvura. Haleluya! Kimwikwa umuntu yijamira mu nzu cyapfa. Amen. Itarimu muyaga imvura y'abandi abantu batekanye bari hamwe bicaye hamwe itakira abanyagira abanezerwa ikiyago n'icakindi. Tugombye mvura ikwe abagwayi bakire murandaba murambi muri kumuranda yego Imana y'icyubahiro Imana ikomeye. Haleluya! Turagomba kuja mu ijuru. Nta kindi kintu dutekera. Nidutekera amahera nidutekera ikintu gituma amahera tugakoresha ibi byose turi batatu tugendagenda ko ariko no gutanga imitima yacu kandi tugakorera Imana mw'isi tukiri mw'isi tukiri bazima. Iyo itegeye uryamye itaha bayi muranyumva turi kumwe? Yewe yarasikiye itekere cyose kabana ariko yongera irambarira guhumura ndahumura ndi hano. None rero ikindi kintu hejuru y'ibyo ngomba ijambo turisome. Zaburi 15 Zaburi ya Dawudi. Nahabonye Zaburi ya 15 havuga ngo Uhoraho ninde azosembera mw'ihema ryawe, ninde azogerera umusozi wawe wera. Hano hariho gusembera, hariho no kugerera. Turogera iduhumuro tugomba dutahe umusozi w'Imana aho biboneka niho tuhitegurire neza iby'urugendo. Ninde azogerera, ninde agomba kwigerera ku musozi w'Imana uretse gusembera akahaba nyakuhaba. Ninde azosembera azogerera ku musozi wawe wera. Ngaya amajambo
nugendera mu bitunganye, agakora ibyo kugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe, ataremerenisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakaze inkuru y'umubanyi wiwe. Ngiri ijambo ry'Imana, ninagomba ubugingo, ninazogerera ku musozi w'Imana wera. Ubwa mbere ngo ninazohasembera, gusembera naho umuntu asembera akamara iminsi 2 cyangwa 3, ariko cyangwa n'ibinga cyangwa ukwezi, ariko kugerera ku musozi w'Imana kuvuga ko nivyo ngomba. Turiko turazayoga, urugendo rugomba amazi yo kunywa, urugendo rugomba amazi yo koga, urugendo turimwo ruzoshika rurafise iyo ruja. Kuvuga n'umuntu ataremeranya, atunganye, agendera mu bitunganye. Hariho abantu bariho bagomba kugendera mu bintu byo kugondana, byo kuvuga nabi abandi, kuvuga nabi n'ibikorwa by'Imana, kuvuga nabi imbere n'abakozi, kuvuga nabi ababanyi, kuvuga nabi ababo mu muryango. Ega bundi baduca mu ijuru, ega bundi barakwiye kwihana. Muwe kwihanisha aba barimwo bakwiye kugororoka, bakahaguruka, nuko bagasanganira ivy'ubu munsi Imana yatugereye. Nabo bakora ivyo kugororoka b'abaziranenge, nabo bavuga ukuri batavuga ibinyoma, bayemendanya. N'abo bantu n'iri jambo ry'Imana ngaho aho ubugingo buri bududubiriza ni mu mutima. Nico gituma Imana igomba kwakugwa. Uyu munsi biratashoboka ko wihana. Ikindi naco muri Zaburi 24 avuga ngo isi niyuhoraho n'ibiyuzuye, isi n'abayibamwo, kuko ari we yasize amatanguriro yayo ku biyaga. Yarihamangiye ku mazi menshi. Ninde azoduga umusozi w'Uhoraho? Ninde azohagarara ahera hiwe n'ufise amaboko akeye n'umutima